Reka ndabaramutse nizera ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiye muri mu mihingo itandukanye, nizera ko mumeze neza cyane. Icyo mwumva ni Leadman Pro, ikiganiro ni X News, ni handi nyine kuri hashtag. Ndakwibutsa kuraba ko wahejeje gufyonda subscribe wewe udukurikiye uri ku rubuga rwa YouTube, ariko kandi wewe uri ku rubuga rwa Facebook ndetse na Instagram urashobora gufyonda follow kugira ngo ukomeze kuronka amakuru mu buryo bworoshe cyane. Ariko kandi dusabe imbabazi kuri babantu batwandikira kenshi badusaba kubahereza amakuru buri kanya, ariko gasanga kumbure biratugora. Tubizeza ko bigiye gukemuka, mushobore kuza muraronka amakuru ameze neza, muzi neza ko tubahereza amakuru atohojwe neza. Uyu munsi tugigwe ko tugaruka ku makuru avugwa kwa Sadbi. Ni Sadbi, umwe mu baririmbyi bamaze imyaka itari mike mu kibuga cy'umuziki. Umuririmbyi buri gihe ubona ko kabisa abafisi iryo ariko aravugwa ko. Tuva ku makuru yuko yaguriye imodoka yo mu bwoko bwa Vox abatambyi biwe, haravuzwe byinshi ku rugendo rwiwe rwo mu gihugu cya Tanzania. Ibyavuzwe ko yoba yarashoboye kwinjira mu muryango wa Freemason, yagiye aragira icyo bivuze ko ariko adatanga umuco neza. Haraje kandi iby'igiteramo ciwe cyo muri quartier ya Buyenzi, avuga ko ari quartier yibagiwe n'abandi baririmbyi bona ko badakunze gutunganya ibiteramo muri iyo quartier. Ariko kandi tuva mu mvururu canke mu nkuru zavuzwe cyane z'aka video ku bwambure kumwigeme, vyavuzwe ko ari washoboye kuvyarana na Sadbi ariwe Bernice, nawe asanzwe ari umuririmbyikazi twavuga ko ari mu bigeme bakunzwe cyane hano mu gihugu. Ni Sadbi yagize icyo avuga kuri iyo video yashoboye kuja ku mugaragaro, bivugwa ko ari ya Bernice, ariko bwa Sadbi we avuga ko atari Bernice, ahubwo ababikoze ko ari ababa bashaka gucafuza umuntu gusa. Reka twigarukire ku makuru ya Sadbi nyezina. Ubona ko uno munsi ku mugoroba yashoboye gufata rutemikirere yerekeza hariya mu gihugu ca Belgique. Ubona neza ko afise igiteramo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 hariya Charleroi, neza na neza ni mu gihugu ca Belgique, aho kino giteramo cashoboye gusubirirwa n'igiteramo cari kuba kuri iryo genekerezo nyene. Igiteramo cari c'umuririmbyi Kosi. Ubona ko Sadbi yari yashoboye gutumirwa kugira ngo yifadikanye nawe mu kuryohera nk'abakunzi b'umuziki hariya mu gisagara ca Bruxelles. Ariko ubona ko kino giteramo byavuye bimenyeshwa ko casivye cungurujwe mu mwaka uza. Ibyo twashoboye kubona mu itangazo ryasohowe na Empire Avenue isanzwe irongowe n'uno muririmbyi Sadbi. Ubona ko banaboneyeho akajyo ko kudushikiriza ibindi biteramo Sadbi agiye kubonekamwo hariya mu bihugu vya Buraya. Ibona ko inyuma ya kino giteramo baco kugenekerezo ry'umunani, turavuga iki cyo ku munsi wa gatandatu, ni Sadbi azoboneka kandi mu giteramo cyo kugenekerezo rya 15 kuno kwezi nyine turimo kwa 11. Ico naco kazobera hariya mu gisagara ca Lyon mu gihugu c'Ubufaransa. Ni giteramo ishe samedi détente. Ubona ko ari igiteramo naco cavuzwe ko byinshi cyane bivanye n'amafaranga biboneka ko azorihwa. Ubona ko hari n'abavuze ko meme n'abastari bakomakomeye ibyo biciro batarigira babirihisha. Ariko ugiye kurabura urabona ko ari table y'abantu babiri, hakiyongera ko na bouteille ikinyobwa kumbure tutazi agaciro kacu, kumbure ishobora kuba ariyo mpamvu nyezina yatumye bagira ibiciro byisununuye. Yes, nuko ni Sadbi rero, ariko kandi azoboneka ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa 12 mu giteramo kizobera hariya muri Sweden. Byumvikana ko Sadbi avuye hano mu gihugu cy'u Burundi azi neza programa z'ibiteramo bigera kuri 3. Ikice ku igenekerezo ry'umunani kizoba samedi, ariko kandi ikice ku igenekerezo rya 15 hariya mu Bufaransa, ariko n'igiteramo kizoba ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa 12 hariya muri Sweden. Ni Sadbi rero muri rusanga avuga ko yiteze gukora ibiteramo byinshi bitandukanye. Ubona ko anaheruka
gutangaza ko abamwifuza mu ma event ngaho mu bihugu vya Buraya bahawe ikaza. Abona ko yashoboye no gutanga nimero zo bashobora gucako kugira ngo bashobore kumubukinga canke bashobore kumufata hakiri kare. Mu byo Sabi yashoboye gushikiriza uno munsi ari ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Mercure Ndadaye, harimo ko runo rugendo rwiwe rw'iburaya rugiye kumara amezi agera kuri 3 ariko azunguruka akora ibiteramo aha naha hatandukanye. Ikindi twabashikiriza kuri Sabi nuko Sabi avuye ngaha ku munsi w'ejo yitegurira gusohora igikorwa n'indirimbo abatari baki barindiranye igishika, ariko atawuzi ko izo zifise amasanamu canke izo zari audio canke izo zari mu buryo bwa lyrics canke visualizer. Ivyo byose twavuga ko ayo makuru atayo yashoboye gutanga, ariko agahamagarira abantu kubandanya bamushigikira, kubandanya bamusupportinga nkuko bamwe babikora kuva kera. Anamenyesha ko ari indirimbo ifise vibe idasanzwe iri mu mudiho abatari baki batamenyereye. Ubona ko byaje gutuma benshi bibaza ko ino ndirimbo yo bitari muri style y'amapiano, za style twavuga ko yari amaze imisi ariko aritaho cyane. Ubona ko Sabi haruhande yo gukora amapiano yamenyekanye kandi mu ndirimbo izakunze kuvuga ko zidafa, wa muziki mwiza, wa muziki wumvirizwa ibihe byinshi. Benshi rero bakaba bakomeje kwibaza ko uretse amapiano Sabi yo bayasuye muri ya style yo kuririmba za ndirimbo avuga ko zidafa. Katuvuga ati wait and see, ni ku munsi w'ejo turindirane igishika iyo ndirimbo twemerera ko ari vibe. Ni indirimbo ubona ko yise machine cover imaze imisi mike igiye ku mugaragaro. Ariko dusabe abakunzi b'umuziki bari hariya Belgique, Abarundi, Abanyarwanda, abantu nyine bo muri no region yacu baze bakubitire hariya kwa Sabi kumushigikira mu giteramo ciwe ku munsi wa gatandatu. Ubona ko n'amatike kwinjira ari amafaranga make cyane. Washoboye kubukinga itike kumbure kuva akibimenya gushika ku munsi wa gatandatu sinzi ashobora kugura ino tike ku ma euro 20, ariko ubona ko uzoyigurira ku muryango arama euro 25. Amafaranga make cyane. Mugende muteze imbere umwana wanyu, umwana wacu, umuziki wacu komeze kugera kure hashoboka. Ndabakunda cyane. Yari Didman Pro, ikiganiro ni X News. Ndakwibutse kuraba ko wafyonze subscribe wiwe uri ngaha ku rubuga rwa YouTube, ariko kandi nimburi ku rubuga rwa Facebook na Instagram wibuke gufyonda follow kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye. Ubona ko kabisa tugiye kubahereza amakuru menshi ashoboka umunsi ku munsi.